umutipara hawe itango ni Bizimana wo mu ministre wo mu Rwanda uburuzi yamatanga bonyene barandise ibitabo byabo birefera ko mu kuroga abandi. Excellence yavuze ati bakazotera baciye muri Kongo natwe tuzotera duciye mu Kirundo. Bariko bafata amateka yacu, amateka ni Kirundi, bagerageza kuyahindura hashingiwe ku bibazo byari Burundi icyo gihe. Hashingiwe ku bibazo byari mu Burundi icyo gihe, reka mwumve rero ivyo bibazo rero. Aho hari abahutu bari bishwe muri 72, aho hari abahutu bari bishwe 72, ni mwumve rero lo type ivyo asigura bari bazize. Mwumve yuko n'umunyagihugu bamwe bahungira za Tanzania zandi umunyagihugu n'umwana n'impinja zapfuye 72, ni mwumve ivyo bazize kandi bagahunga. Harimo abenshi bari abanyeshuri mu mashuri yisumbuye na kaminuza bazizwa kuba barashatse gukorera kudeta ubutegetsi bwariho mu Burundi. Yuko bisha abanyeshuri b'abahutu n'ubu mugende hajya kuri campus Mutanga murasanga icibutso kirahari, icibutso n'ukuri cy'abanyeshuri bahikira na nsenge. Gisi nzorindira ngo winzu yanjishe kugira nkingira umuriro. Ivyo bintu wokenda ko dukorana tutabikoraniye Bujumbura n'ibintu nyabaki. Naraberetse amanimero y'abandonde ndabanyira. Iyi nkuru umuhungu wanje bita Simbizi wa Semavumba kwera first lady ukamubandanya turamutora Janet ati kuko ivyo dufise ku Rwanda twovuga ni byinshi cyane. Hariro Kasuku ku bwenge bwe buke yaraza ati ninaza ndavuga yuko ati Simbizi niwe makuru, Simbizi batoca bamwica. Mukuru arinda namubwiye ati we barakwishe. Sinarinzi ko gushika no munota Uburundi bukomeza bwakira impunzi z'abanyarwanda bahunga bavuye mu Rwanda. Si intera hamwe, si FDLR, siki n'abahunzi ni muri buka yuko meme na Kizito bamufasha agomba guhungira mu Burundi. Abantu bibaze ngo ivyo wagombye gukora, ngo ivyo wagombye kwerekana, ngo Simbizi ntazi ico warugamije. Ndakizi kandi si ikintu kiza warugamije. Niyo mpamvu rero iyo mugize mbaya iba ari mbaya. Urumwe amaze kunyereka yuko ari mbaya reka rero dukine mbaya kukuri je mfise naho boza ari igihugu cyose ikintu kiri important gusa no kuguma uhagaze kukuri. Yes, ndabona mukije mwese bakunzi ba Simbizi hama ku bantu bakoresha 1xbet murashobora gukoresha code promo ya umunyoni, ni just 1xbet aho uri hose ku isi nzima. Ubu isi iri digital urashobora gukoresha 1xbet ukoresha code promo umunyoni cyangwa Simbizi, umunyoni majuscule mu ndome nini cyangwa Simbizi urashobora kwiyandikisha. Umuntu wese ushobora gukora ati bro nyugurira urazi kuguruza 1xbet yego ndabizi mugabo nshaka code promo umunyoni cyangwa code promo Simbizi. Kubera umaze kwiyandikisha ushizeho depo ya mbere bacagoreza bonus ya 200%, kandi izo code promo ziratera umugisha sana. Kwagiye abarinda code promo muze mwibuka kubashira umunyoni cyangwa Simbizi. Hama izi numero nazo shira ngaha ni kuri wa muntu abavuga bati Simbizi na hanye ntazava makuru. Hari makuru mfise Simbizi kiganiro wakoze nuku ari intererano Simbizi ndakunda ivyo ukora kanda guterera amamega baho tumega turatugura n'ibindi. Urumva ndashiraho iyi numero nimba ivyunguka vya mbere murashobokira 1xbet ukoresha code promo umunyoni cyangwa Simbizi. Na ukeneye ko tuvugana ni izi numero 69 62 15 15. Murazi neza yuko rabemereye yuko zondaza ndabahereza umwanya tuyaga binabiriya ari nk'akantu gashasha mugabo no munsi for real. Ndabona neza yuko ari abantu izi ntambara hari ibintu biba ukibaza ati ibi ni ibintu biri personal n'umuntu akarondera ama views. Murabizi neza yuko hamwe n'izi social media kuri YouTube niki ari abantu bagira ibi byo kumonetiza bakavuga bati izi content baba ariko barakora n'umuntu akarondera urubuga akarondera agafuka abana ni benshi nzi usanga content azikora gusa kugira ashobore kubaho mugabo nagiye gusanga hari abantu batumwe nivyo nari nkene ko tuyaga kuno munsi ku bantu batumwe
hari abantu izi contenu batari kubazirondera ko novuga ati ivyunguka mugabo bafise izindi ntumbero zo kudestabiliza igihugu cy'u Burundi no kudestabiliza abarundi. Ibigoma ndabivuge nk'umuhinga n'umuntu akoresheje zino social media mu kiganiro mperwa kubashira ko ryari ndababwiye ko na telefone umutipe yitwa Gasuku je naramwirondereye yarakoze content. Urabona neza yuko ama platform yose araguhereza umwanya kugira commentaire. Jero nabonye ati commentaire hamwe no kwandika commentaire ashobora kutayisoma cyangwa kutagira iki mitamwo kumwironderera kuko ku ma video yose akora nimero ziwe ziraziriko ari ama video nimero ziwe za WhatsApp ziba ziriko kandi entre temps na hakuva kera ijya Kasuku Media murazi neza yuko yagirishwa ko akinwa kwa ma comedy bajya ati bitwa abanyakso nyakse ibintu n'ibyo abantu bakinira ama comedy hajya bisigura yuko bararonse umwanya muri no gukurikirana n'abarundi kurazi yuko abarundi badakunda ibintu ba ma stress. Iyo platform rero ko ico gihe yikorera ko ivyo mu nyuma narababwiye neza yuko ama platform y'abanyarwanda twagiye turaheza umwanya twagiye turizera twariko turabikwegera kandi ushoboye kugenda nko kuraba ku biganiro nagenda akora haba ku mukubito haba kuri za Buja Town TV haba ama TV yose atandukanye biganiro nagenda akora mu myaka 2-3 ngahe inyuma narigeze kubereka yuko hariho danger ishobora kuzoba imbere kwa kuno murindi abarundi bariko bagenda bahereza umwanya ibinyamakuru byo mu Rwanda nayo babwiye icuro nyinshi narababwiye mentfani ivyo binyamakuru muguma mujako mbwira n'abaririmbye ati ayo ma media yabo muguma mugenda ngo mugiye gukora ibiganiro ejo ni yazogaruka kuturoga kubera abo bantu baragoye bana sinzi ko maze bakurikirana ibiganiro mpora nkorana no mu tama yitwa Abdallah niwe yambwiye ibanga ryabo ko n'umunyarwanda amaze imyaka 2 ahunze u Rwanda bisubiye ko n'umunyarwanda yahora ba mu Rwanda mugabo yagiye ari karerekana l'histoire exacte mais histoire y'u Rwanda kuko we yavutse mu 1964 urumva yari yazi na sekuru we no yari yazi na sekuruza ibintu mwene ivyo abantu bagenda barahana amateka de generation en generation wewe rimwe yari anyemereye kuzoza arampereza amateka kugira mu gihe turabona yuko abandi bari kwagerageza kuturoga muzora bisurtout nk'ibintu umutipa ari hawe tango ni Bizimana wo mu ministre wo mu Rwanda uburuzi yamatanga ndabona turabona neza yuko hamwe n'abarundi tudahagurutse ngo twimenyera ibyacu turashaka kugwa mu rudubi kabisa kubera aba batipe bo bavuga ibyabo bagaca bavuga ibyabo ko babivuga bagaca banahengamika n'ivyo wacu kuko nyabatipe baragiye barafata barikorera ama reference bonyene barandise ibitabo byabo birefera ko mu kuroga abandi kuko arashaka nko kuzana nk'ikintu agaca kizana mu bintu bonyene bagiye barapanga ufite bo barafise plan hariho niyo mpamvu iyo ndiko ndabwira abarundi bagenzanye ni ari ibintu twe dufata easy mugabo abandi nabo bamaze kwifata serious. Abarundi baramaze kwishiramwe yuko izi mbuga gusa hari abantu bamaze kwishiramwe yuko ari kurondera ama views. Hari abantu benshi baze banyandikira osimbizi nawe we kuno kurudura bigenzo kuno abati jewe ico ndiko ndakora content imba ndiko ndakora ngaso kurondera ama views. Impamvu ahanini kenshi nkoresha urubuga rwanje cyangwa nka prefera kubicisha ku mbuga ziwanje nuko nabonye yuko hari message mba nyine gutransmeta ugasanga ari abantu batinya kuyivuga ugati nk'umwe avuga ati no message amwe no yicisha nko kuri nko kwa Ozi kuri Salon Vibes mugabo ugasanga ligne editorial afise ntirekuriye kuvuga ibintu mwe n'ibyo ugati nk'ubuno noje kwa Juste Gaël ugasanga no kwa Gaël hariho ahantu hamwe tutokwinje toja indip ariyo mpamvu mvuga ati mitamu kubivuga nka jewe kwera jewe ndi umuntu ndaho je suis pas journaliste ndi umuntu influencer gusa ari ngaho mugabo ngerageza gusoma ibi nkagira ubushakashatsi bwanje kandi nkabona ati hamwe igihugu canje cyo guhariya fise ugikurayo je no bibazwa so abatipe nkuko son excellence yigeze kubivuga dernièrement nabisuyemo najyari son excellence yavuze ati
bakazotera baciye muri Kongo natwe tuzotera duciye mu Kirundo. Bene wacu muri Kongo bahingiye kera, bahateye kera. Naha nzamamagarira n'abandi bagenzi bacu bafise social media, sivyo nabone ntibajyame. Kuko abandi bo murabona ibyo bariko baragira, kuko bariko barafata bariko bafata amateka yacu, amateka ni Kirundi, bagerageza kuyahindura, bagerageza kwandika histoire y'u Burundi kwitari, bagerageza nk'yari nk'umushikiranganje ujya umutipe ni mwumve nk'ibi ariko aravuga, uyu bamwita ni Dr Bizimana. Hashingiwe ku bibazo byari Burundi icyo gihe, hashingiwe ku bibazo byari mu Burundi icyo gihe, reka mwumve rero ibyo bibazo rero. Aho hari abahutu bari bishwe muri 72, aho hari abahutu bari bishwe 72, ni mwumve rero lo type ibyo asigura bari bazize. Mwumve yuko n'umunyagihugu bamwe bahungira za Tanzania zahandi, umunyagihugu n'umwana n'impinja zapfuye 72, ni mwumve ibyo bazize. Abandi bagahunga, harimo abenshi bari abanyeshuri mu mashuri yisumbuye na kaminuza, bazizwa kuba barashatse gukorera kudeta ubutegetsi bwariho mu Burundi. Nabyo byabaye urwitwazo ngo abishimye 72 za nzoya za kibabana amakudeta uko ateye gukora hari murabizi, usanga ari umugwi w'abantu 4 5 6 8 10 babaye benshi n'abantu senkanye, mugabo hafuye abantu barenga 300, plus de 300,000 personnes bapfuye 72. Nabo bariko bategura kudeta. Imfuvyi, impunzi, bahuye amakamba muri Tanzania ruzura. Kujya muza muvuga yuko guhanurwa kw'indege, indege namba yarakorozamo abantu bakirara mu bantu bakabica, zamubahiriza n'amateka yacu. Ibyo byakudeta si impamvu yari gutuma ibihumbi n'ibihumbi by'abarundi bapfa. Uko muza mugomba gukora abarundi mu nkovu, namwe bwe babakoze mu nkovu mwebwe abanyarwanda. Abarundi barabuza 72 n'ubu ntibaramenya ukuri kwavyo. Namwe nibaza bakora mu nkovu, ni muri ko muratwikwegera. Murumva neza niba ariko aravuga yuko ari uburozi, kuko ariko aravuga neza yuko iyi ni histoire yacu. Ni hamwe nyine twebwe tuzigaye dufata umwanya ngo natwe burabona yuko abarundi inyuma y'amasezerano y'Arusha habaye kwiyubaka, ugusanura ibyasambutse, ugusanasana imitima, ukubana, ugutahurana, ko murabona yuko n'imigwi yari shamiranye yagwana kugira basubiremwo banywane bizerane bagiki, ni ibintu byadutwara igihe. Mugabo abandi bobo kubera igihugu bagifashe par force inyuma yo kwica abana bariya no kwicana n'ibiki bo barafise ukuntu bace bafata iyo histoire bayandika kwayo. Mugabo twebwe ko tutigeze umva twafashe umwanya d'abord wo kubana, mugabo nitwobona umuntu ariko aratwandikira histoire yacu kwitari hamwe ngo tuvyemere cyo tunoma. Urabe nkuno mu docteur, umuntu mu docteur muzima ashobora kuvuga yuko ngo 72 bisha abantu bari bakoze kudeta, nuko yabivuga kandi ashyira akaburungu. Urumva d'abord yahejeje kwakiza avuze ati hapfuye abahutu bari bakoze kudeta. Mugabo none abantu ubwicanye bwatwaye abantu barenga 300 bose bari kwategura kudeta, plus de 300,000 personnes. Na rero tusaba yuko indongozi tuba dufise hako turarindira yuko abantu baduhengamishiriza kahise bakakandika ukwabo bariko bararoga kubera ziga media zabo, ibi binyamakuru byabo, ibi binyamakuru surtout bafite kinyamakuru cyabo cyitwa Intsinzi. Ubwa mbere narababwiye ibyo bavuze kuri President Neva, bamubwira yuko byanka yuko aja mu gisoda point, ntibavuga yuko bamwankira ko ari umuhutu, bakavuga yuko 95 ngo habaye imvururu, ntibigeze bavuga yuko bisha abanyeshuri b'abahutu. N'ubu mugende hajya kuri campus Mutanga murasanga icibutso kirari icibutso no kuri cy'abanyeshuri bahikira na 5 aye naho FDD yakivukira aho bace bifatanya n'abandi barifatanije. Niyo mpamvu bama babwira yuko CNDD-FDD nta muntu umwe yayitanguje. CNDD-FDD n'umuhari utagira mwenewo, nta numwe ufise nuko bataye yatanguye. Basanga ari abantu bariko baragenda bapfovya bahindagura kandi bakabigira bafise na evidence muri bo nyene. Ukabona nyene umuntu w'umugabo avuga ati uno muntu tuvuga ati nyakubahwa, agahagarara
agafata histoire y'ikindi gihugu akivuga ukundi. Na rero jewe vraiment naremeye vuga ati jewe sinatumwe ndasubiyemo. Ejo hari umuntu twahuye arambaza ati nega simbizi wowe biga bintu ukora nta muntu arakubaza ibi nibi ati gute ushobora gukora ibintu nkabiga ata muntu umwe yigeza gutuma. Na sene David mu kuvuka nta numwe uwayitumye nwagiye kwica abanyeshuri niyo bagiye wayitumye nwagiye kwica umukuru w'igihugu. Naje umuntu umwe wenyine rudende yantumye n'umuntu ariko arafata histoire y'u Burundi akandika nabi. N'umuntu ariko aragerageza gukoresha ikigwanisho bafishe arico media ni ikigwanisho gikomeye, agerageza gufasha mu kugomba kudiviza abarundi. Mu gihe jewe ndavye histoire nkaraba iyo uburundi bwavuye, nkaraba amahoro dufise uno munsi, nkaraba umutekano dufise uno munsi, nkaraba ingene tubayeho, nkaraba ingene dusangira kabisi nagahiye uno munsi, hama ngaca mbona yuko bonsubiza inyuma. Aho sindindira yuko minentera telefona, sindindira yuko nyumba kuma telefona, sindindira yuko mustantera telefona, sindindira ko bura matera telefona, sindindira ko mu by'umukurigo bamamagara. Aho je ndahaguruka kabisa nkazibira izo ni vyiyemezo, ni devoir na mabwirizwa buri murundi wese agomba kugira. Apana kuzorinda ngo gutegekwa ngo ni itegeko, si itegeko ni bwirizwa, kwibwiriza. Jisi nzorindira ngo inzu yanjishe kugira nkingira umuriro, apana ndawizibira hakiri kare. Naha rero ucona abatipe baratojwe, namba abatipe bitwa ngo Baskovia, abatipe bitwa bakasuku. Dernièrement narabahaye preuve yuko naje bandondeye nkuko Chimamanda yarondewe. Je narondewe ngo tugende duhurire nabi Kigali, je ngenda Kigali gukora iki. Ivyo bintu wokenda ko dukorana tutabikoraniye Bujumbura n'ibintu nyabaki. Naraberetse amanimero y'abandondeye ndabankira, bampropose ivyo bampropose ndanka nabwo ati igihugu rero mwene wacu bene wacu bobo baratojwe. Nimwumvirize nka kano gace kuri urutipe ko twakasuku. Iyi nkuru umuhungu wanjye bita Simbizi wa Semavumba numwe mu influencer batuye hara mu gihugu cya Burundi, wanyihamagariye aramwe ati noneho je twizo nuko nande babwiye mu nyuma. Uyu mutipe amaze igihe ni nkuko nibi byose byatanguye. Hariho abantu batangura ibintu tuzi ngo na ma views bariko ararondera, umugabo buke twigeza gusanga bafise irindi hangiro riri bidasa na gato na ma views, bidasa na gato na monetization, bidasa na gato na madolari YouTube ama platform yinjiza, ahubwo bafise uburozi muri bo bakeneye kudistribuwa. Nk'umuntu ashobora kubahuka akagira irementanya ry'inkuru byarangira agacavuga ngo ni Simbizi yamuhaye ayo makuru, agaca nsanga inbox. By the way Kasuku je sinzokublock kuko ubu uindakeneye yuko uburundi n'amakungu babona isi nzima, babona ibinyoma u Rwanda gubakiyeko. Bamubona uyu mutipe Kasuku iyo President Kagame yagiye muri Etats-Unis, muri hari ibintu bazagira ngo Rwanda Day, Kasuku zo mubonayo. Bisigura yuko ari mu gang, ari mu bikoresho. Muzokurikira neza utwa Chimamanda Moses mwumva amajambo avuga mu speech yiwe, urumva neza yuko quelque part hari igikoresho. Murumva neza yuko ari ahantu yari, kuko ntushobora guhayagiza umukuru w'igihugu w'abandi, ntushobora guhayagiza undi muvyeyi w'abandi, ntushobora guhayagiza umuvyeyi w'umubanyi. Hamwe umuvyeyi mubanyi ugaca ugenda ucoza so ntibibaho. So ashaka bameze gute, ugomba kumuprotege, ugomba kumukingira, uri umwana ari responsable. So ugenda kumwambura impuzu kirazira, ugomba kumuproteja. Abatipe rero baratojwe, aho ubona neza yuko ni gisirikare, ni cya gitero cyaciye muri Kongo. Uravye confidence bavugana ibinyoma, nkuko murabizi yuko umuntu duherukana yitwa Abdallah
niwe ambwiye yuko u Rwanda ruhagaze ku kinyoma, bo baragenda bagaformira ikinyoma kakigira ukuri, bazi neza nakwijana yuko ivyo bintu ari ibinyoma n'ububeshi n'ubuswaganye. Barafashe umwanya barandika baritegura pendant 30 ans, baritegura bariko barapanga ikinyoma. Uno musi rero na cya kinyoma nyene kandi nico bagenda bakoresha mu kudestabiliza ino region yose. Ni naho haha uyu mutipe Kasuku murabona ino message anyandikiye ngo wakoze kuma ano makuru nyaguhaye ka uyu mujama namwe mwarakurikira iganiro nakoze na uploadinze haraheze 2 jours. Ico kiganiro nyene murashobora kugisanga kuri Shineway TV, nashoboye guplayinga ama audio ivyo namubwiye. Nega Jess Kizo wa mipango. Jess Kizo wa mipango. Tureka hizo content. Kwela, izo content ukazibandanya. Urabizi yuko Janet babita murutu bagwe. Urazi ko ari umwana wacu nga amateka yose turayazi. Turamusesa. Urazi byaba ambassadeur Gasana n'ibindi yewe nimugombye kutwiteza abarundi urazi ko turi abantu babi. Muwachi premier dame wacu rekana nawe ataka abandi n'abandi aho ubona bose muga first lady rekana nawe reka kumwivanga. Kwa amwe nitwahaguruka tugafata Janet nibazoze biriza nibazoze biriza urumva nimuzoze mwiriza ngo urumva ibindi byose vamia ubwibyo ushaka byose mugabo first lady rekana nawe kwera first lady ukamubandanya turamutora Janet dufise amakuru yiwe ngamenshi tukayashira hanze abanyarwanda nibazokwirize. Nabonye ari karatyoza muri vya binyoma nyene, muri kwa kutagira indero nyene, ashobora kubahuka si rimwe si kabiri. Je namuhaye warning, namubwiye ati abo bantu bibaza kuri kurakorera, kuko jewe nabona neza yuko ndavyanditse muri commentaire yiwe kuri ntuzenya, ashobora kutabisoma cyangwa bashobora kuvyakira ukundi, kuko ahari n'igihe uvyandika abo basagiye urugamba bagaca baza kugutukira muri iyo commentaire. Cyavuga ati ncantora nimero yiwe ndayisevinga, j'ai enregistré son numéro, ndayibika, nca ndamuhamagara, ndamwitelefonera appel video, ndamubwira nti Kasuku ndibaza urambona ni jewe je Simbizwa Semavumba, ndaguhamagaye kugira ndakubuze namba ukeneye amahoro ku Rwanda. Ati kuko ibyo dufise ku Rwanda twovuga ni byinshi cyane, mugabo twahisemo kwinomera kuko twebwe avant twari tuzi ati turi inshuti turabavandimwe turubahana, mugabo muri ko murarenga karimbi. Abakenya n'abatanzania barafise ukuntu bachallengeingana, mugabo nta n'umusi numwe uzigera ubona bachallenginze ivyo abakuru b'ibihugu bigiyemo. Iyo ni level iri sacré, abona abantu bari sacré udashobora kwinjirayo. Mugabo ukabona u Rwanda rukareka umuntu akama yitirira ubunyarwanda guhera ku munsi wa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, ariko aratyoza inzego zitavogerwa, inzego zitavugwa mu Burundi. Namusanze inbox ndamubwira ati Kasuku reka bino bintu, hagarika bino bintu, bireke. Cyarakupa cyanda murunkira audio zibiri, audio ndamubwira ati ibi bintu ukabandanya
uko ubwa mbere byatanguye muri ko muratuvogera igihe intambara zari intambara cyane cyane muri Kongo, murazi yuko twaje muca mutangura kurira, dutangura twe gukoresha social media twe tubahagurukiye, mutangura kwiriza. Ni ubu naho mugiye kwataka umukuru w'igihugu n'umutambukanye wiwe, ni aha ejo natwe tugatangura kwataka abiwanyu. Ntimuzovuge ngo nta warning twaye twabahaye, ni gusa we umenye yuko uko abanyarwanda ndabazi, uko u Rwanda ndaruzi, u Rwanda narubwiwe, we bazokwica. Nta message irengeye iyo namubwiye. Ico rero twebwe twaciye dukora nuko bandanya tuwereka abarundi ukuri bashobore kubana, bamenya n'umubanyi tubana nawe uwariwe, nuko ameze, ideology yiwe n'ivyagamije byose abarundi tukayibahereza. Bobo rero kubera batojwe bazi neza ati uyu muntu hari ukuntu bagiye baranaremarema bumvisha yuko atingo mu Burundi bimeze uku. Aha rero Kasuku kubwenge bwe buke yaraza ati ninaza ndavuga yuko ati simbizi niyo makuru, simbizi batoca bamwica. Burundi so Rwanda mon frère. Bure nuko turashira vya binyoma bagenda baradandaza habona. Kasuku inshura amaze kumvuga zose sikuboneza, sikuvuga ngo ni ibintu biri improvise, ni ibintu yatumwe. Genda uvuge ko simbizi ari waguhano makuru, hama simbizi bazoca bamukorerako. Kandi ndaze ngaha yuko hatabuze n'abarundi babirimwo, sutu bajya bahunze bagiye baramubesha. Mugabo amenye plus amvuga, plus ashira mu dosiye y'u Rwanda, plus nanje nkenera kumenya ibyo Rwanda cyane. Kandi u Rwanda ivyo je nzovuga si bivyo wawe uvuga ngo simbizi ngo twavuga tugiye tuvugana. Mpamagara abanyamateka bazi ivyo babonye ndabazana ngaha. Ntihagire umuntu, surtout abanyarwanda, baza bavuga ngo wewe ngo ibintu vya ngo ureke kuzuravuga u Rwanda. Murabona neza yuko nimwebwe nyene mutuma naye nabihebye, mana yuko content zibiri za nyuma nariko ndivugira ivyo wacu mu Burundi. Yako ndimvugira ibikorwa ingene Jason Excellence yashimiye page, arabayeshimira bose, hama aranegura ikigo BBN. Kuri Twitter yanjeho naberetse n'ingene ka Saporo kanje kanyitse kubera BBN. Muri buka yuko je nawe ninwera kantu kitwa Saporo, murakibuka mwese. Na kantu kari solution kari gatangiye gusohoka hanze kinyiza amadolari menshi, mugabo karahagaritswe. Muze kurikirana discours yose ya Son Excellence yavuze, muraza kubona ibintu mwene ivyo, aho hari ama entreprise menshi umwe aza kagongana kugira sigara akora wenyine, agumane monopoly yo gukora wenyine birimwo. Ivyo se ivyo nivyo wacu surtout ino content ntigene abarundi ni y'abanyarwanda. Iyi ni content y'abanyarwanda, isi y'abarundi. Banyarwanda kazi nimwe mu mpamagara, nimwe mu mpamagara. Jewe n'abanyarwanda nta bantu b'abanyarwanda twari tuzinanye. Wanashaka sinarinzi yuko ari n'abanyarwanda n'ubagihunga, sinarinzi ko gushika no munota Uburundi bukomeza bwakira impunzi z'abanyarwanda bahunga bavuye mu Rwanda, cyangwa ugasanga ibindi bihugu za Kenya, zande za Uganda haruzuye abanyarwanda baguma bahungirayo. Ubu nyene atantambara iriyo. Munataza ati ko naratangaye uyabica agambwiye ati maze 2 ans, maze imyaka 2 mpunze u Rwanda. Ivyo byose rero ni mwebwe nyene abanyarwanda mugenda mutwihamagarira, ni nyene mugenda munyihamagarira, mugende muhamagara umuntu muzi. Jewe ndababwiza ukuri, nta kintu na kimwe mwokora ntazico mugamije. Nahanda surtout iyi message maye Kasuku,
ivyo wibaza ku Burundi siko biri my brother, ivyo wibaza kuri jewe siko biri. Ndagusubiremo nkuko nabibwiye ujya Mukurarinda. Mukurarinda namubwiye ati we barakwishe mu ndwi zibiri yarapfuye yishwe n'abanyarwanda. Dans 2 semaines bari bamwishe le 20 mars 2025. Naravuze ati n'umugabo baramwica. Nawe we Kasuku kuko uburemere bw'ibintu uri kuraza kuduhamagara ivyo mwibaza yuko ari mwebwe mwenyene. Twebwe ikiza cyacu nuko nta muyobozi numwe abirimo, nta muyobozi numwe, nta mubizimana twe dufise ngaha azuhagarara ngaha ngo ariko agenda avuga. Nta mwanya do mwebwe n'abamufise umwanya gwo kuza mugera mwandika ibitabo mwandika ibitabo bitari byo mukagenda mu mufyorogota mufyorogota ngo mugomba kuroga abarundi. Ubwo burozi buzoguma iwanyu mugabo menye ko natwe bw'abanyarwanda tuzobarogora. Ukuri ku Rwanda turagufise, ni mwengene mutwihamagarira turako expose, turagutanga, turabahereza ukuri. Turabaha ukuri ko aba batipe bose bagenda bahunga bava mu Rwanda bahungira ino bagahunga baba bavuye mu Rwanda. Si intera hamwe, si FDLR, siki n'abahunzi ni muri bukaye yuko meme na Kizito bamufasha agomba guhungira mu Burundi. Kizito Mihigo bamwishe yaragomba guhungira mu Burundi. Bisigura yuko abana yabahungira mu Burundi hari benshi bace banyandikira nkandazi ino video ko ndayikoze. Hari bace banyandikira ati simbizi bita genda visa makuru. N'abantu benshi bamaze kuyandikira mu mugabo kwera mvuga ati jewe nta mwanya mfise wo guma mvuga iby'abanyarwanda. N'abarundi hari ibintu byinshi badukeneye ko barakene kumenya igihugu giheze kubera hari abarundi benshi bari muri informel kubera izo media zanyu nyene. Mugwa mubabesha mugira ibi mubasamaza. Nkace vuga ati ifo yuko nanye mfata umwanya abarundi baba bankeneye kwijambo ndari bashikirize ndabereke ari yuko kiba kigeze uko bakwiriye gukora, uko bakwiriye gupambana, uko bakwiriye kuba batidoga nyido ikagabanuka. Ivyo byose abarundi barabikeneye. Mugabo gacu usanga muguma muduhamagara mu vyanyu. Je ntangorane nzobitaba kandi kiryoshe na views kabisa. Content zanyu zimwe ivyunguka. Murabona neza yuko iyo nikoreye udu content tw'abarundi ngaha twirabira abantu bakeneye ico baba bakeneye ibyo bamenye. Mugabo menye ko content zanyu histoire yanyu suko twayirengagije turayizi nivyo tutazi barabitwibwirira. Ingorane nuko mwebwe mwari mumeze igihe mwiyubakiye ku kinyoma, mwari mukeneye ko ico kinyoma nyene aje kiguma rukuri, mutari mushaka yuko ukuri kumenyekana. Mwebwe nyene muri ko mutuma abantu bazotuma uko kuri kwanyu kuja hanze. Abapampe mwatumye hari abo ndazi mwatumye kuza barasinyara ama YouTube channel amwe ndabizi ndaza ama YouTube channel ashakura 5 mumaze kubikora bakayugara monetization ni menshi. Ico kibazo riko kirigwa namwe ejo mwabona ama YouTube yanyu atanguye kugagwa. Ntimuzo kibaze ngo iyo umenye hari umugani ufite ngo iyo umenya umwe bwari kindi. Aho vyugarirwa twarahamenye turahazi, ngene vyugagwa turabizi. Nico kigwaniro cya mbere bama bakoresha kugira baca intege abarundi. Cya mbere babanza kubaca intege mu kuza barabugarira ama YouTube channel, babonye yuko uri kurakora inkuru zibabangamira ukuri. Ko murazi yuko dernièrement batanguye baza baragira ububeshi muri Kongo bavuga ibyo babesha haca havuka ama media menshi agenda ko bavuguruza yerekanire ukuri kwiko kiraberayo. Ayo ma media yose ndayababwiye bagiye barayugara. Ntibugara media baca bayasinyara ukuntu bagaca bugara monetization. Naha muza mubona yuko hariho media imwe ho ritanga amakuru gaca umuntu mengo yabihagaritse gaca yegurira iyindi media. Ibyo niryo banga ndababwiye. Mugabo ndababwiye yuko je simbizi ni muzoshobora. Iki ndakibabwiye akiri kare.
kuko haro Simbizi akabona basimbizi haro basemavumba turi benshi rofetwe uno munsi ibintu musigaye hagera yuko mutumwa nigendo duhamagarire ujya mwara duhamagaye uko nabivuze dernièrement ubu twarabumvise bandanya muduhamagara ushaka kumenya umurunda mu nzu ni mwengene mudukura iyo turi mukadushira mu nzi wanyu nimwe mutwihamagarira kandi uko tuza dufise package full package namba ari amateka yanyu mukeneye yuko abanyarwanda bamenya amateka mutigeze mwifuza yuko abanyarwanda bamenya ni mwene muri ko muraduhamagara mukuza kuyabahereza ntabwo banazovuga ngo urumva Simbizi ngo ibintu byari birimwo oya murafise uburenganzira bwo kuvuga ibyanyu natwe twagiye uburenganzira bwo kuvuga ibyacu narababwiye neza yuko ubu ibi biriko biraba hari abantu baza bambwira ngo ibi ni vya politike ngo jo ngo n'ubu ngo bishobora guhera ngo hama ngo Simbizi ngo gusa bigenda gute ndabwiye yuko ibi uko bizohera kose iyo inzira zose bizocamo nzi neza yuko ibintu bizohera twubahana umunyarwanda yubaha umurundi surtout umunyarwanda yubaha umurundi kuko abanyarwanda bo dusanzwe tububaha mwumvirije ikiganiro nakoze dernièrement mwarabonye yuko hari ibintu que je voulais limiter kuko Kasuku yari karataka première dame kandi nubu aguma bandanya nino video ndayikoze kubera mu kivideo yaje gukora nashobora gukora video atatase président de la République atatase première dame nta nari matabikora ivyo hama ivyo vyarangiza agashira mu izina rya Simbizi wa Semavumba Kasuku ndaguhaye gasopo iyi gasopo ndayihaye wewe mugabo banyarwanda ukumamagara muze muragabanya ibitutsi mu commentaire muze mwumviriza ubutumwa ndabaha si mukeneye kumenya ukuri ku Rwanda rwanyu nta reference y'ikinyoma nzobaha nta bubeshi nzobaha nta n'igitutsi nzobaha mugabo ukuri nzokubaha hariho ukuri u Rwanda rwahishijwe uko mwaduhamagaye ngo tuze tukubahe uko kuri tuzokubaha kuko nimwe mutwihamagariye nimwe mwabidutumye rero ukuri kujya namwebwe muha abanyu ukuri kwanyu uko mwakwanditse mu bitabo byanyu kujya mwafashe umwanya murajiza muri laboratoire murategura ibinyoma murategura plan murategura n'abantu bazobibafashamwe murategura n'abantu bazoza batelefona ngo Simbizi my brother bavuga babesha ngo batelefone ngo Simbizi ngo no brother wawe ivyo byose laboratoire bikorerwamo turazizi ingene bitunganya turabizi nico bibabigamije turakizi anibaze ngo Kasuku kunyandikira kuba nakuvuze ngo sinzi ngo ko nagize nabi ko ngo thanks ku nkuru wampaye iyo nkuna azi neza ko nituvugana nitwandikiranira sinumujama wanje nico duhuriye ko agaca avuga ngo my brother iyo mikino turayizi anibaze ngo ivyo wagombye gukora ngo ivyo wagombye kwerekana ngo Simbizi ntazi ico warugamije ndakizi kandi si ikintu kiza warugamije niyo mpamvu rero iyo mugize mbaya iba ari mbaya urumwe amaze kunyereka yuko ari mbaya reka rero dukine mbaya tubane twubahana sivyo hama uzotsinda uwundi azokomerwa amashi mugaje ndabigejeje ntimuzonshobora ndayibabwiye hamutani weza mini jemaze guhangana n'intambara nyinshi
Kasuku ubwira bagutumye ko baguhenze bakurungitse mu mwobo utariwo. Uwo mwobo ivyo ugiye kuwukuramo, ivyo u Rwanda rugiye kuwukuramo, ndabisubiyemo ko nabivuze dernièrement, ntibazovuge ngo sibo baduhamagaye. Ibinyomwa byavuzwe na Kabarebe, ibyashyikirijwe n'ujya mu ministre w'abahoresheje extérieur twarabikurikiranye. Ivyo ingene sinoja ku by'umukuru w'igihugu ingene atukana niki nta ngorane. Abapampe biwe binyuma birirwa barakora Baskovia n'abandi amamedia yabo zayigihe yari igihe sinzi ikintu bagomba kuransa baca banza kwanza kuri Satbi nandi ikinyoma. Reka ndababwire impamvu ivyo bintu babikora. Burya icyo bita deontologie journalistique nuko mu mwuga wo kumenyesha amakuru kirazira kuvuga inkuru utatohoje, inkuru itari y'ukuri, inkuru n'umuntu yikubaza ati iyi nkuru niyo wayitohoje neza, yego byose gosha droit twabiciye ko yego nivyo. Burya niyo mpamvu burya ibinyamakuru usanga bavuga bati iyi nkuru twayikuye ku kinyamakuru cizewe. Apana umva ikinyamakuru kigomba kuba ari ikintu cizewe. Umva umunyamakuru n'umuntu aba yizewe, bisigura yuko n'umuntu atanga inkuru yo, inkuru nyene ifise n'ivyemezo ya inkuru ifise umva ko juste context y'ibinyamakuru bo baramaze kwitaho barazi ikinyamakuru icarico. Kubera bobo ntabwo ari abanyamakuru, bobo n'abakomunikateur. Ofite bobo barafashe itangazamakuru media zabo bazigira ama cellule de communication, ama agence de communication. Kubera bo baraja muri labo bagategura ikinyoma, hama nico kinyoma bakakironderera impapuro z'ukuri, bakirangiza ico kinyoma kikabukuri, hama mu nyuma bakacavuga ati okay pour le moment ko amategeko agenga umwuga avuga yuko ikintu gicenga hakiba ari cyo naho baca bagicisha mwitangazamakuru. Naho zo bagicisha muri za igihe bagicisha muri za Rwanda, mu Rwanda hari igihe mpora n'ama emission mu Rwanda amadeba byose nuko benshi abarundi batanabibona. Ndagerageza kugira shobore kubizibira bagerageza kubikurikirana. Naho rero kubera baramaze kumenya concept je ujyari neko ndayaga n'umujournaliste kuri RTNB ndamubwira ati none abagati ibintu mwene bituna byo twokora kubera twa dutaye karanga mutima. Umva bo nibikunda mu Burundi nibikunda kubera karanga mutima kumwuga, ivyo bigishijwe ivyo bize deontologie barayikurikiza. Mugabo abandi bo kubera bo bari mu ntambara bakene ku destabiliser la région, la sous-région yose be potopoto. Naho rero bacha bakoresha ikigwanisho cya media bagaca bagerageza kurema ibinyoma, ivyo binyoma bagaca bagomba kubigaburira abantu kubera abantu muri bo bizira cyane itangazamakuru yuko ariho hantu honyene hava inkuru yemewe, inkuru tohoje, inkuru yo. Iyo rero umuntu ariko arakoresha media mu rugamba murumva yuko nawe nta batandukaniye n'umuntu yafashe inkuru akaza gutera igihugu. Naha rero twebwe naho turi bake sivyo, naho turi bake iyo concept tuyitahura tuvuga tuti igihugu kibo kirategwa kandi ariko aragitera naha tugerageza gusatira. Kandi ico ndico cinguvu turazifise, abantu bakoresha social media mu Burundi barahari, kandi ico ndico cyo nuko fin ibintu bitayemwe kubera buryo umuntu agwanisha ikinyoma n'umuntu agwanisha ukuri. Mwebwe muri gihumbi genda vyibuka igihe kirone narigeze kuburana n'abantu barenga 30 bafise ikinyoma je mfise ukuri. Biragwe mushake mwe muri bihumbi jana muri miliyoni muri gihugu cyose muhagaze ku kinyoma muratsindwa tu. Burya rero abantu bafise ibinyoma, iki kinyoma u Rwanda gifise kukuri je mfise naho boza ari igihugu cyose, ikintu kiri important gusa no kuguma uhagaze kukuri. Ko ndaza abantu benshi baraza bakakudestabiliza wese mbizi nuzora nk'iyuja induru, mugabo ukaguma uhagaze mukuri papa naho ngoma ndabakubitire kwera uko kuri bo ntibigeze bashaka ko kuja hanze. Kandi twarabibubahira kubera n'igihugu cyabo kigenga gifise uko gitunganijwe. Mugabo ico gihugu muri bwa bwiginge no kubahana tubonye bariko baravogera siyo tubakavogera histoire y'igihugu cyacu, bakavogera amateka y'igihugu cyacu, bakavogera kahise kacu, tuzi niyo twavuye, tuzi nivyo twaciyemo, tuzi
twebwe mu Burundi twaremeye yuko hari ikibazo cy'abahutu n'abatutsi, mu Rwanda ntacyo bigeze bemera. Twebwe mu Burundi twaravyemeye atari ikibazo cy'abahutu n'abatutsi. Okay, abahutu n'abatutsi bigende gute? Haba amakota ethnique 60-40 poa turavyemeye, sawa? Ego tayari kibazo kiba kirahetse. Mugabo bakubwira ngo Burundi baragerageza ibintu byo bakabideforma. Turazi bijya concept kugira igere hagiye byavuye. Nituzigira twemera umuntu. Jewe sinzigera nemera. Simvuge ni tu. Je sinzigera nemera umuntu aza gutoba result y'umwumvikano w'abarundi. Muraza guhungabanya abarundi. Ngo nuko ngo afise ubwigenge bw'igihugu ciwe. Inzira abicishamo mu kutwononera histoire. Tuzoyacisha nyende mu gustabiliza abarundi natwebwe abiwabo tubahereza ukuri. Ni kimwe ku kindi hama bivyo bihugu bazohitamo. Ngayo cyo ndico shukuru no munota. Abarundi biraguye kuba destabiliza mukoresha ivyo bintu byanyu. Je simbizo asema vumba. Munyanganire ko no musi nakoresha ton ntahora nkoresha. Nashona nimfise kuko mazi imisi narashavujwe n'abantu. Bigira yuko ari babazi ibintu gusumba abandi. So Imana bahezagira aho muri ibakomeze mu banyu no mu vyanyu. Ndacari kumwe namwe. Imana bazigame.